umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icyo ari cyo kwikukira. Twama tubibona akenshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise ka gatima k'abapedese, bamwe n'ubu batarumva ko barikukira, bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi, muvi buzimu muji buntu, mumenye ko igihugu c'Uburundi carikukiye. Nta kindi gihugu na kimwe cyayishirahamwe na rimwe rizoza kugaba Uburundi ngaha iwacu. Niwaba ikibazo cawe kijanye hanze, nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cawe. Kandi urugero rero dupimirako ni iki? Hariho abantu babonye abenegihugu batabatoye baca biruka miliyoni no muri Union Africaine ngo babatabara, aho kuja mu benegihugu ati hanyuma murazovuma mundabagiza. Noneho nizomutora, ntihagire umuntu azosubira kumarana dosiye indwi, ntihagire kandi n'uwuzosubira kurondera igiturire cyangwa gusesagura itunga ry'igihugu. Tucubake. Aha mu mahera yubatse ikibuga hariho amahera twatse abari bayibye. Ubu rero naraye ndabivuze, ntituzohiga imanga ko umuntu naho azoba yagenwe mu mabanga uyu munsi agacumura ejo arataha. Nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo ni bashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi bwa mu butare yabikawa. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngaho i Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise aho batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari c'umwaka katwongere izi ntwazangabo zibiri turaziha miliyoni zine, hanyuma na Caporal Chef Ninganza Richard nawe tumuha miliyoni 3. Nyakubahwa mwese ndongozi mukoraniye ngaha, mbere kuramutsa niteka umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu, na nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, na nyakubahwa muserukira urwego rw'ubutungane. Ndavuga cyane umukuru wa sentare Ntahinyuzwa n'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, mwebwe n'abatambukanyi banyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi, na nyakubahwa mwahoze murongoye iki gihugu cacu, nyakubahwa Gayize Domisiano, na nyakubahwa Ibantunga ya Silvestre n'abatambukanyi banyu, banyakubahwa abatambukanyi n'abahoze barongoye iki gihugu cacu, na nyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwitavye uru rubanza, na nyakubahwa bashikiranganje mugize urwego nshingwabikorwa rw'igihugu murongowe cyane cyane nyakubahwa umushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu,
Bambarira nabi bagiye Banyakubahwa dongozi mwese mu bisata bitandukanye mu nzego z'igihugu cyane cyane Banyakubahwa muserukira inzego z'umutekano aha turi kumwe n'umukuru w'urwego rwo kwivuna basi n'umugenduzi mukuru w'urwego rw'inyamiramabi namwe ntwazangabo muri ngaha mwese Banyakubahwa mwaje muserukira ibihugu byanyu n'amashyirahamwe mpuzamakungu umwe wese mu cyubahiro ciwe Banyakubahwa mwese bene gihugu muserukira amashyirahamwe atandukanye umwe wese mu cyubahiro ciwe yiyumve tugira amahoro sagwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu uno munsi abarundi bose bafise akanyamuneza kadasanzwe akanyamuneza kuko igihugu cyacu cyarose intahe yo kwikukira cyarayihabuje kuko cyari gisanzwe kiyifise none rero uno munsi twahuye kugira ngo twiginane twibuke uwo munsi na cyane cyane twibuke iyo tuva ejo nari narose umwanya wo kubashikiriza akari ku mutima ariko no munsi n'akandi karyo ko kwibutsanya kugira tugume twigishanya ingene twogumya iyo ntayo kwikukira n'ingene twoyitsimbataza ubwa mbere bwobwo ni uko Burundi bwari bwamye bufise intayo yo kwikukira cyari igihugu cifashe igihugu gifise ubutegetsi igihugu abenegihugu bari abakozi bakigaburira barigaba bakigaburira igihugu cy'u Burundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye Rumariza yaraje mu Burundi ashaka abarundi atwara babagurana ngo baze kubagira baja ariko abarundi baramugwanije baranka yuko hari umurundi n'umwe atwara ivyo birerekana ko abarundi cyari igihugu cy'abantu bankakagaye igihugu kitavogera igihe abamisiyonari baje ubwa mbere bageze ngo bamenere Rumonge na Nyanzarake naho nyene abarundi barabagwanya uburuhiro baza kwinjirira imisugi abo bamisiyonari ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi bashitse basanga dusenga imana imwe bapfuma bavuga bati basi duhindure izina ry'Imana tuyite Mungu kuko basanze yitwa Imana n'ubu yitwa Imana ariko bo baje bavuga ati dupfume tuyita Mungu igihe abadagi baza abarundi baragwanije abadagi imyaka 7 ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cyabo kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami mumva ko Uburundi ni igihugu cy'abantu bankakagaye nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe intayo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni ariko naho twari turose intayo kwikukira ntibyaciye bitugana kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi hari imigwi ibiri
hari abarundi b'ibipfamutima batemera ko ako gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashyigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira, nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho dusubiye kugarukanira intwaro ya demokarasi. Ico gihe abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto, kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, ni ingabo zizi kwitangira Uburundi, zikitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi, murazi ntivyari vyoroshe, ariko kubera uwo mutima w'abarundi wuko dutegerezwa kwingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntivyatugoye. Ariko rero dutegerezwa kugaruka ku karanga, nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegerezwa kwiyumvamo igihugu, kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikurako agasuzuguro. Kugira wikureko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira, nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande, nta muntu asega bahicubahiro. Akararo gatoyi notanga, muri iyo minsi iheze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko hajya badutiza twaragura, muga naho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga c'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwanga agasuzuguro mwaraterereye, turiyubakira iki kibuga, turaciyubakira. None ngiki ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Nagira mbere mumufashe dukomera amashi Imana yacu. Kuko n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije vyangombwa. Ubu rero turiko dutegura yuko tucinjira. Murumva yuko kari agasuzuguro, kandi murazi yuko twavuze tuti tugira dukore igikorwa c'iteka, operation agateka. None tumubona ko agateka turiko turakagarukana. Nibuka ngaha ivyabona biriho abagize umugwi wari ujejwe kubaka iki kibuga. Ndababwiye nti dutegerezwa kubaka gishasha, sambura iki tubake gishasha. Bose bagiye mu kajembegete bati none tuzokurahe uburyo. Ndababwira nti je ndazi ko bizoshoboka, sambura. Baratinya. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD aravyibuka, ejo twavye tubivuga, baratinye bose, nije niyiziye turagisambura kugira tubake gishasha. Imana rero yadufashije. Mwese ndabakeje kuko mwaragiterere, kandi iki ni ikimenyetso yuko abarundi
bashoboye n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha. Ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke icyo afungura, kuko tugiye gusega ibyo kurya naho nyene nakagaye. Kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronka icyo ufungura n'iteka rikomeye cyane. Hariho aho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe? Ndababwira nti twebwe dufungura ibyo twirimiye. Ngo birashoboka? Ndababwira ko bishoboka, baca baradukeza. None nanjye ndakeje abarundi. Ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye, intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe. Abarundi mu bya politike twarerekanye ko dukuze, yuko tudakwiye kubusimbira hamwe, dukwiye gutora abaturongora kandi babona. None rero mboneye akaryo gukeza abarundi twese, kuko n'amakungu yaratangaye. Kera yahora abona ko turi abanyakajagari tutabishoboye batarimwo. Ndakeje kandi n'abatowe. Abatowe ndabakeje cyane. Ndabakeje kuko tubazeyemo byinshi. Uwo mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana Uburundi buteye imbere. Dukeneye rero indongozi zihabona, indongozi mboneza. Ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ibyicaro gusa, dukeneye indongozi mboneza. None rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe, turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu, duteze imbere intara zacu, duteze imbere igihugu. Kugira rero igihugu gitere imbere gikenera indongozi z'imboneza. Indongozi z'imboneza si yayindi yo kwicara mu biro gusa. Indongozi z'imboneza iragenda mu bene gihugu ikumviriza ibyo bakeneye, hanyuma nayo ikabafasha kubona icyo bokora n'inzira bofata. Indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatana kimwe iri kurakorera bene gihugu, iyo ntibikwiye. Dutegereza rero kuronka indongozi mboneza. Hariho ibyo twama turiko turanegura ku ndongozi, aho usanga afise dosiye akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora. Indongozi zama zirindiriye ngo sindabona intumbero ngo bazongereke ivyo nkora, iyo si ndongozi. Nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza, kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka, kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu, abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitere imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegereza kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora, ubu rero tuje ku kivi twiteze imbere, tuve mu gasuzuguro. Iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere naho ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere naho ufise amahera kuko urashaka kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegerezwa kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu na kamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna, kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro
itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero batera basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu, abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu, abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya ikagira igiturire igasesagura itunga ry'igihugu iba yanga iterambere ishaka igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka igihugu kigira agateka kuko ntashaka gitera imbere. Ikinebwe cyama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo mwese abitanze kurusha abandi bagiye imbere kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza gifite umutekano, ndetse turwanye nabo bose bagwanya iterambere. Ntitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo ntibashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi, bwa mu Butare yabikawa akorera mu ikomine ya Kabarore. Iyo komine irimwo abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye ucumenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabutsa ikawa gushoka iciye mu binywabi, arabutsa Ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agaciro kabute k'imiliyoni 5. Sanu bavugira rimwe abarahagarariye igihugu barahagateka urwego rwo kwivuna basi. Twarabatumwe kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngahi Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise aho batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari cy'umwaka katwongere izi ntwazangabo 2 turaziha miliyoni 4 hanyuma na Caporal Chef Ninganza Richard nawe tumuha miliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turazi yuko ingabo twatumye zarakoze
nihaba turi mu mahoro, nitwaba twatunganije amatora neza, nitwaba uno munsi tumerewe neza, mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Nagira ndabasabe mbere musubire muzikomera amashyi. Muguheraheza mpereze ku mpanuro nkeyi nk'uko twamaduhanurana iminsi yose. Nagomba bwa mbere abarundi tubanze dutegere icari cyo kwikukira. Umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icari cyo kwikukira. Twama tubibona akenshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise ka gatima k'abapedese, bamwe n'ubu batarumva ko barikukira, bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi, muvi buzimu muji buntu, mumenye ko igihugu c'Uburundi carikukiye. Nta kindi gihugu na kimwe cahishirahamwe na rimwe rizoza kugaba Uburundi ngaha iwacu. Niwaba ikibazo cawe kijanye hanze, nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cawe. Kandi urugero rero dupimira ko niki, hariho abantu babonye abenegihugu batabatoye baca biruka miliyoni no muri Union Africaine ngo babatabara, aho kuja mu benegihugu ati hanyuma murazovuma mundabagiza. Noneho nizomutora. Abo berekana yuko bagifise umutima w'abapedese, yuko ibibazo by'Uburundi bitorerwa umuti hanze. None rero ndabasavye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza, baba barundi bamenye ko abarundi tuzokwama dutorera ibibazo byacu umuti turi ngaha i Burundi nyene. Ndetse mbere turanavyoroshe ubu twama twicaranye tuza turaganira. Ubwa kabiri ngaruka ku ndongozi, twaraye tuvuye mu matora, ubu tugire iyindi ntambwe. Ubu mumenye yuko ibikorwa byose tuzobikorera mu ntara. Indongozi rero itabona hamwe bita ku kibuga aho ibikorwa bikorerwa, iyo ndongozi yo birakinjura ikaja kwiga ingene barongora abandi. Mw'ijambo ry'Imana handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wawe woshobora gutunganiriza abandi gute? Handitse kandi ngo ugutanga bisumba guhabwa. None uzotanga iki udafise? Indongozi rero uno munsi ndabasavye, nimwamushaka ko Burundi bugira agateka, nimwamushaka ko tuva mu gasuzuguro, mwese muje ku kivi. Ntihagire umuntu azosubira kumarana dosiye indwi, ntihagire kandi n'uwuzosubira kurondera igiturire cyangwa gusesagura itunga ry'igihugu. Tucubake. Aha mu mahera yubakiye ikibuga hariho amahera twatse abari bayivye. Ubu rero naraye ndabivuze, ntituzohiga imanga ko umuntu naho azoba yagenwe mu mabanga uyu munsi agaca umurezo arataha. Mubimenye.
abenegihugu murazi baguma banyandikira utuntu, abenegihugu bakagusenyeza iwanje gasanga nivyo vyiza nzogusaba uce wandika ikete ryo gutanga imihoho utarigura amaramara. Abenegihugu nibo benegihugu kandi barafise nimero yanje barabimbwira. Kare mwaridoze ko nguma ndababaza nti ibu umuntu kutamutunganirije uyu kutatunganirije. Ubu rero nzababwira ko mwananiranye ari dayimoni bagenza, idayimoni nayo tuzoyisengera wavuye ngaho muri ayo mabanga. Tuzoyisengera idayimoni ninesha abasenzi. Mwebwe mujejwe intwaro n'abajejwe umutekano cane cane Nyamiramabi, hariho ingeso ziguma ziza ziribonekeza. Ubu hatanguye no kwibonekeza abantu bitwaza ibintazi kugira ngo batoteze ubuzima bw'abantu. Muve hasi mubigishe, uwo n'umutima w'agakoko ni dayimoni iri kubavugiramwo, kwitwaza ibintazi kubirozi kugira ngo utoteze ubuzima bw'abandi. Ico tugiye kukigwanya twivuye inyuma. Abo bakitwaza rero ibintazi mushaka mwe murasubiza inyuma. Ico twiyemeje nk'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, nuko tugiye kubandanya dukingira igihugu cyacu kibe igihugu kitavogera. Ni muri iyo mpamvu mpamagarira abarundi twese kuva hasi dukura ibirenge hasi, kuko umunsi urwaruka rwakura ibirenge hasi niwo munsi twataye kubona iterambere. Mu minsi yahera urwaruka rwagenerera kwega ibirenge. Ubu rero twese duhaguruke tuzoja mu mitumba tubigishe gukunda igihugu, tubigishe gutambuka kubona imbere, niho igihugu dushobora kugiteza imbere. Ubu rero twe twiyemeje yuko tugiye gukora ibishoboka byose ntihagire ikibi gikorwa muri iki gihugu. Abenegihugu bumve uko bose bakingiwe, bafise umutima mu nda, bashobora gukora batakebaguzwa. Ubugira kabiri nuko tugira dutanga ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Ejo mwarumvise ibyo nashikirije mu burimyi, dushaka yuko amatongo yose atarimye tuyaha abarimyi bayarime. Amatongo ya leta ataca ariko arakora uno munsi tuyaha abarimyi bayarime. Igihe hazoza imigambi y'iterambere tuzoheza tuyikorereho, mugabo hatari hicaye, kuko hariho abatuma bayarabaraba uko gusa. Hariho ntiyakamo abajejwe amatongo yuko bategereza kuraba amatongo bayahe abenegihugu bayarime, hanyuma nihagera ko dukora imigambi y'iterambere tuzoheza dukore. Ikigira kabiri naravuze ku gisata cy'ubutare. Twarabonye neza ko Burundi budashoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare. Twarabonye ko hari abenegihugu amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro. Abimvyi b'ubutare mube muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi, mwimbe tugura dushora, hanyuma gutyo mube murose amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Ivyo barabisavye cane cane abenegihugu bari mu bice birimwo ubutare. Baravuga bati none ntitwokwimba hanyuma leta igashora ikaduhemba. None ikawazo ntibazirima hanyuma bagashora, leta igashora hanze. No ku butare rero tugira dukore nk'uko, kugira ngo iri tunga kama Imana yaduhaye rituramire koko. Aha rero nsaba ikigo OBM ko cicarana cyane cyane urwaruka mugira amakoperative, hajya mwirirwa mwicaye, ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore abarundi batunge. Ivyo vya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi yuko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Turifuza ko mu myaka mikeyi Uburundi buzotamarirwa n'amakungu. Nico gituma tugira dukora ibishoboka byose amahera
y'agaciro yinjire mu gihugu, hanyuma tugure amahinguriro tubandanye duhingura. Turi kumwe n'Imana turazi byose birashoboka. Nico gituma ndabwira nti tubumwe, tugire urukundo kugira n'Imana igire aho imaniye. Mbere rero ni ngaha ciyemereza nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Uwo munsi mukuru nabonye mwawitavye mushajije, ndazi yuko uno munsi muca mutangura kuwuhimbaza muri kumwe mwese. None rero muwuhimbaze mu kanyamuneza, twese twibuka yuko abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu c'Uburundi kiba igihugu c'iteka, igihugu kitavogerwa. Imana ibahezagire mwese.